nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Ninahazwa mukama. Umunsi umwe Yezu atora Petero, Yakobo na Yohani abajana bonyene bayiherereye ku musozi muremure. Araheza arihindura babona impuzu ziwe zigakayangana nk'umwerasi wahejeje, bimwe atamumeshi ku isi yoshobora kweresha impuzu ukuraho. Hanyuma Eliya na Musa barababonekera baganira na Yesu. Buno rero Petero abwira Yesu ati, Muhana, birahimbaye ko tubaha, ingo tugire insago zitatu, rumwe rw'iwawe, urundi rwa Musa n'urundi rwa Eliya. Ntiyarakimenya icyo avuga, kuko bari bacitse ivutu. Haza igicu kirabatwikira, muri nyagicu kandi hava ijwi riti, uyu ni umwana wanje nkunda cyane, nimumwumve. Buno nyene baravye irya nino, nta wundi n'umwe babonye hamwe nabo atari Yezu Musa. Bariko baramanuka nyamusozi, Yezu arababuza kugira babwira ico bari babonye umwana w'umuntu atamaze kwizura mu bapfuye. Nabo bakora uko yababwirije, ariko bakabazanya bo nyene ivyo ari vyo ukuzuka ava mu bapfuye. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uyu munsi nk'uko twatanguye mu kayinisa tuvyibutsanya, turiko turahimbaza ukwihindura k'umukama wacu Yezu Kristo, akereka urinahazwa bwiwe bw'Imana ababigishwa Petero, Yakobo na Yohani ku musozi witwa Tabor. Sinzi ko muri mwebwe hariho abamaze kugenda muri Isirayeli, jewe sindagendayo, ariko bagiye baratubwiye yuko bagiye baraca mu bibanza bene ivyo. N'ahantu Yezu yabatwaye agiye gusenga, kuko turabona yuko umwanditsi Matayo niwe abigaruka ko kenshi iyo atwereka Yezu ku musozi akunze kumutwereka agiye gusenga. Bona Luka genda mu misozi akagenda gusenga. Ngo mwenye ariko arasenga rero niho yahinduka, ngo bakabona yakaka, impuzu ziwe zicibibatsi. Mwumvise ingene Mariko vyamugoye n'ingene abicapura, akavuga ati impuzu ziwe zarakayangana nk'umwerasi wahejeje, ngo bimwe atamumeshi ku isi yoshobora kweresha impuzu ukuraho. Ariko umwanya ariko arasenga, ngo aba Eliya na Musa basa n'abaserukira ubwuzure bwa mbere. Umwe agaserukira nogira nti isezerano, ubundi nawe agaserukira ubuhanuzi. Ngo baramubonekera baganira na Yesu. Ariko muri ako kanya abatumwa bari bakubiswe, bari baguye igihumura. Mubise ingene Petero aravuta avuga ati, twubake isago zitatu, rumwe rw'iwawe Yezu, urundi rwa Eliya, urundi rwa Musa. Aryohewe no kuguma ngaho. Mugabo twumvise ko bimara akanya gato, Yezu agaheza akababwira ati, ibyo mubonye mubigumye gushika nizuye mu bapfuye. Uyu munsi mukuru urahambaye, kuko mwumvise yuko ibi bintu Yezu yacishirije ko Petero, Yakobo na Yohani byabaye ikintu gikomeye kuri Petero. Mwumvise ingana bigaruka ko mu ibaruwa ryiwe twasomewe mu gisoma cya kabiri, nk'ikintu kimwemeza kandi kimumara ibikeke. Ngira ngo mwumvise ingene avuga aterega, igihe twabaganirira ibijanye n'ivyindukira ry'umukama wacu Yezu Kristo, si nk'ibitito vyarementanijwe n'abantu b'incabwenge,
oya ni ibintu ngo tubabwira kubw'ivyo twabonye ingene twamubonye mu buninahazwa. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko muri ico gihe umenga hariko haraza ibintu bituma abakristu bashobora gukekeranya ku nyigisho y'abatumwa. Kandi n'uyu munsi murazi yuko ushobora guhura n'abantu bakaguhariza ugasanga umenga urahavuye ukekeranya ku kwemera kwawe. Ugukekeranya kuratera mu kwemera kw'abakristu. Atari kugira ngo Imana ireke ngo kwemera kwacu gutakare kuranduke, kenshi ari igihe Imana ibireka kugira ngo turondeze umuco usumbirije. Koko harya umuntu atibaza ikibazo ntiyigera atera intambwe mu kumenya bisumbirije. Nico gituma hari igihe rimwe mbere Imana ireka n'abapagani bakadutera ibibazo kugira ngo tunoganze ibyo dufise, twumve iyo bishika akanovera kavyo n'ubushobozi bwavyo ingene bushobora kudufasha muri vyinshi. Petero rero akumva ko bimwe yigera kubona Yezu abatwaye ku musozi akamera nk'ubahonjeje gatonya ku inazwa bwiwe, ko bimugarutsemwo kumva ko ategerezwa kwemeza abandi bakristu ngo ntibakekeranye, kuko ico gihe barakekeranya, uretse ko hari abaduka bakigisha ko ibigwanya Yezu harimwo n'uruhamo rw'uko abantu bashobora kugira bati mbe none ivyo bintu nta n'ivyo twabonye, n'uyo muntu ntawe twabonye, tuzi gute ko azogaruka? Ni uko kandi bashobora kuba basa n'abantu bahaye barambigwa, none ko mwavuze yuko yagiye azogaruka kudutora, azoza ryari? Batangiye kubona bamwe batanguye gupfa bagenda, rega nzohava ashikirwa ataragaruka. Ubwo ntibatubeshe. Kandi natwe ntabuze abazoshikirwa bagataha ataragaruka. Mugabo ahazogarukira ngo amaso yose azomubona, bose bazomwihweza. Nugira nti rero harimo inyigisho ikomeye yuko ari vyiza ko natwe tumenya kubona Yezu mu buzima bwacu. Kumbure umuntu ashobora kugira ati jewe ntabyo ndamubonamwo bihambaye, menga ni ibintu bisanzwe, kandi nivyo mbere atwiyereka mu bintu bisanzwe kenshi, ariko hari igihe agira ibintu bidasanzwe cyane cyane, hemwe akugirira ikintu ukabona nk'akarorero akukuye ahantu wewe ku bwawe canke n'abandi bose utashobora kwigobotoramo. Yezu akagukiza nk'ikintu, mbere ushaka akagukiza nk'ikintu c'icaha. Urumva abantu bashobora kuza kwirega wumva ko umutima wabo urira usenya, gira ati pati iki kintu jewe maze imyaka n'indakirega ntigishaka kumva ko. Ariko umunsi urizina Yezu akamugirira ubuntu, akazabona vyaraheze. Ngo sinzi ingene vyaheze, none bibaza ko hari umuntu yigeze abona Yezu azuka, basanze yazutse. Nawe ntushobora kubona ingene uri kurakira, usanga vyabaye. Biba nko kumenga urasinziriye, ni rya tiro ryo muri Bibiliya Imana ikora nk'ibintu abantu basinziriye. Mugabo kandi na Shetani ishobora gukoreramo, ko ari itiro ry'Imana n'itiro rya Shetani. Niho rero Petero kubera ivyo yabonye arumva ko aremye, adashobora gukekeranya. Naco gituma ubu muri iyi minsi, muri iyi myaka, hari ibintu byinshi bihigira ukwemera kw'abakristo. Uri vyaduka hanze y'Ekleziya, nibishobora kutwadukamo na twebwe nyene hagati yacu. Igihe tutagira tuti hari ahantu nabonye Yezu, urashobora gukekeranya kandi ugatakara. Shetani irashobora gutera ukwemera kwawe kandi ugatakara. Hamwe mukunze kuvuga ngo ibitero n'ivyo. Ibitero bikomeye n'ivyo gishobora kugutera, Shetani kagutera gushika wumva umenga ibintu byose by'ukwemera urabitaye. Ukumenga ibintu byose bigisha birakurambira. Mbere kuvumenga biranagushisha, ukumenga anagusanga baramaze kwinjirwamo ni Shetani, ku buryo bw'uko yinjiye no mu ngoro y'Imana byanka yuko hamara n'akanyana gato
asanzeho Yezu mu karitsiya akumva umenga agomba guhagurwa. Yego none ugeze imbere y'umukiza shikaho ugaca utangura guhagurwa no kuvuga ko hari iki. Gusaba rero Mukama kugira ngo natwe iyo tugiye turamenya, turakunze kenshi kuguma twiyumvira dusubiramo ibintu bibi, ibyo twagiriwe cyangwa ibyo twakoze. Kubera iki bitugora? Kubera iki tutokwimenyereza kuza turasubiramo ibintu twagiye turabona Yezu yatwiyeretsemo, kugira ngo natwe bitubere ibidufasha kurinda ibitera ukwemera kwacu, ushobora kurinda mbere n'ibishobora kuza bimeze nk'uruhamo. Aje ndabona ikintu Yezu yankoreye nk'ibapatiri, ngira ngo arubwira ati akagenda mwemwe mu bupatiri muze utewe womoke urama wibuka iki kintu. Kuko hariho intambara nyinshi dutegerezwa gucamwo imbere y'uko dushika ibinazo bw'Imana. Hari imisaraba dutegerezwa kwikorera imbere y'uko dushika ibinazo bw'Imana. Naco gituma inye Yezu mu kubigirira aba batumwa abaye nk'ugomba kubaremesha no kubakomeza, kagira ati nibabona ingene nzokwicwa, ingene nzoshinyagurizwa, nkicwa nkabambwa ndi gusa ku musaraba, bizobatungura umutima yabaze bati bakurikiye ubwinshi babite. Cyo gituma abanza kubategura akabazana imbere y'uko afata rwa rugendo rw'i Yerusalemu. Luka niwe bitubwira mu njiri ibangabanganwe niye. Murazi yuko kenshi Luka, Matayo na Mariko bakunze guhurira ku njiri zimwe zimwe, iyi barayihurirako. Luka akavuga ati ngo Musa na Eliya barabonekera Yezu ngo baganira nawe ngo ivya rwa rugendo yagira afate i Yerusalemu. Yezu ariko arabategura. Tugire Kristo. Imana ni nziza, nta kintu na kimwe gishobora kudutungura umutima, gishobora kutwaka ukwemera, gishobora kudushikira Imana itaduteguye. Ni hamwe gusa usanga umenga ntitubimenya, ntitubibona. Umuntu akaza kubimenya atevye cyangwa agize amahirwe akagenda nko muri retraite, hamwe mara umwanya mwinshi kandi munini ari mu Mana, mutima akaza aramwereka ibintu yagiye aracamo mu buzima bwiwe. Tihajya yari jewe. Umukama aradutegura, ntaturekurira ko ibintu gutyo. Ni Imana yitwararitse kutuzigamira neza ubucuti dusangiye nayo. Ngo Dieu est fidèle. Imana iyo bavuze ko iri fidèle, ni ukuvuga yuko ntihemuka ku rukundo rwayo, itugumiriza naho bishika tukamenga turasamaye cyangwa umenga siyo turi mu byaha. Ikindi naco nuko kandi tubona ko hari ikintu cyiza kitwereka ko hari inzira zimwe zimwe, izi nzira z'imisaraba yacu zigoye kugenderamo tudashigikiwe n'ijuru. Ubwa mbere tudashigikiwe n'ubwo bucuti dusangiye na Yezu, tudashigikiwe n'ivyo bintu byose tubona Yezu yagiye arakora mu buzima bwacu imbere y'uko duca mu musaraba, mu kurindira ko dushikira izuka. Tudashigikiwe n'ijuru ntibishoboka. Umuntu n'umuntu haragera igihe akaremerwa, akarambirwa, akananirwa, agahakwa kubita. Ugasanga mu kubita mugabo atayibona n'ahazwa ari murindiriye imbere yiwe. Yezu imbere y'uko aninahazwa abanje guca ku musaraba, akabanza agahonja gatonya abigishwa biwe ubundi nahazwa bwiwe bw'Imana, kugira ngo ntibagume bibaza bati gusa n'umuntu asanzwe, ni Imana iri kumwe nabo. Bagiye barabitegera buke buke. Muri uyo mwanya bashitse bumva bati turi kumwe n'Imana, ni Imana muri we. Bagiye barabitegera buke buke ko mutima yagiye abafasha. Nakubwira nti rero hari ikintu kigoye yuko tukibamwo umusaraba. Yitwa turavuga umusaraba kumbure umenga biroroshe igihe umuntu atarawucamo, cyane cyane imisaraba iremereye, nk'umuntu ukabona yuko agwaye ingwara ibabaza rwose kandi akayimarana igihe kirekire.
Rero twako turazikana ndababwira nti hanabo bishikuka zubona umenga kubera kugeragezwa bose kubera kwabara cyane wamubwira uti bakuzanire pati bakuzanire Yezu mu karitsiye byose akabyanga kandi yari umukristo asenga bose n'abapati yamwe bikabashikira ubwo bakagera igihe Yezu akagaruka kubera ya fidelite yiwe akaremesha umukunzi wiwe akumva iyo nyota igarutse. Yezu ntiyigera yibagira ibintu by'ubucuti bikomeye twasangiye. Nicyo gituma ab'ijuru bakeneye, nicyo gituma igihe cyose muzi ko muzokenera guca ahantu hagoye mwame mwiyambaza aberanda bavunyi banyu. Icyo kintu turakivuga mugabo ukamenga ni ikintu gito mugabo ni ikintu gihambaye. Tugire Kristo. Sinzi ko mwumvise ngaha ngo Musa na Eliya bonekera Yezu ngo baganira nawe ibijyanye na rwa rugendo rutoroshe rwo kujya kutubamirwa ku musaraba agira afata Yerusalemu. Hari inzira zitoroshe z'ubuzima bwacu dukeneye guhamagara aba bakuru bacu mu kwemera ababeranda abanyene tutwambaza. Hari igihe ibintu bicangana muri Radio Maria tukaza tukambaza Jean Paul II na Tereza mwana Yezu kugira ngo bitore inzira. Bitore inzira. Twategerezwa ko amatubigira mbere uko igihe hari ibintu bicanganye tukabahamagara tuti ingo turiko turacana hagoye hoshobora gutuma bamwe babita bakazimira. Murafisa aberanda bavunyi banyu. Utarabagira nakazi kiwe ntazagira ngo sinamubwiye. Iyi nzira y'ubuzima bw'ahamwisi iragoye. Iyo turiko turavuga rero kwambaza aberanda haribaza bati ni ibintu birementamya n'abakatolika. Naye numva ko na Yezu cyasabye yuko Eliya na Musa ngo baze bakaganira ibijanye n'urugendo yagira afate. Mugabo ubwa mbere siwe anabakeneye ariko ibabigira kugira ngo aha karorero. Kuko aba Musa na Eliya ntibamusumba. Mugabo araganira nabo kugira ngo bibere n'akarorero aba ba Petero bandi na ba Yakobo n'abandi batumwa n'abandi n'abakristo bose bazokana babwire bati twaramubonye ayaga n'abakurambere mu kwemera ivy'urugendo rw'ubuzima ivy'urugendo rwari rutoroshe rwo kujya kutabirwa ku musaraba. Natwe ingendo zimwe z'ubuzima bwacu zigoye kubambaza bakatuba hafi bakadushigikira bakaduherekeza kugira ngo ntidute inzira ntiturambirwe ngo duterere hasi ngo dutakaze ukwemera dutakaze ubunenahazwa Imana itubikiye. Dusabira Mukama kugira ngo kuri uyu munsi kandi atugabire nko twabivuze mu ntango y'inkuka y'imisa ingabirano y'igisabisho gihindura uyu mwanya bariko barasenga. Yezu bari bamenyereye kubona asanzwe arahinduka aboneka nka Yezu ari mu bunenahazwa kugira ngo natwe igisabisho cacu cyane kitudugana mu Mana n'igihe tukivuyemo tukavayo twuzuye ubukomezi. Naho tuba turimo ubunenahazwa ngo tuboneke nk'abaninahaye bambaye ivyera derere ariko ubwo bweranda buserurwa n'ivyo vyera derere bukaba buturimo bukatugenza bukadukoresha mu buzima bwa misi yose. Amen.